biriko birarabigwa hamwe n'umuntu nk'uwo muri Kenya canke muri Uganda ariko araraba ati favori ninde yarazi yuko kubice nka 99 n'uduce twinshi umufavori yari Cote d'Ivoire. Ari Cote d'Ivoire kuko ugiye no kuraba no kuri zino mbuga zo gutigira 1xbet. Cote d'Ivoire yari kuri 1 point imwe n'ibice bibiri mu gihe intamba zari ku manota 8 gutyo amanota 8 umva ibice bingahe kimwe n'ibice bibiri amanota 8 umva gap yari nini cyane ico kinogo gitandukanya niveau y'u Burundi na Cote d'Ivoire ni kinini cyane rero kubona Cote d'Ivoire ishobora rero ndagutwenze intamba nizigiye gukina na Seychelles Seychelles bafise amanota 41 kurubuga go gutigira 1xbet intamba zifise inota nta nibwo bashikana inota n'ibice bibiri aho rero urazi ico bana baba banagendeyeko bararaba no mwitsinda n'uburyo rya equipe itsinda cyane bakavuga ati Burundi nari butoya mugabwo burafise amanota ndwi urashobora guhangara izo zantoze bakaraba no muri kahise baba baramaze no kuja muri kan aba bobo ibaze bakaraba no muri match yali twabatsinze 3 ku busa 3 kuri kimwe 3 kuri kimwe bakabona nyene ko iyo equipe ya Seychelles nta chance bafise Alonzo urukino rero ruja gutangura line up zari zimeze gute duhere mu ntamba mu rugamba ntamba mu rugamba ko ho novuga ni liste kenshi na kenshi abagaruka benshi tuba tubazi paraporo kwanza y'ivyo twari twavuze reka tubanze turaye paraporo y'ivyo twari twavuze ivyo twari twapanze mu ntamba mu rugamba umunyeguri yari Jonathan uwo twari twamuvuze hama abanyugariro hariho uwitwa kapiteni Fere Frederic yego nawe twari twamushize mu kibuga Waymans Meriko Waymans yari ku ruhande rw'ibubamfu ku ruhande kuri ba myugariro wari kukwakinana na Fere yari witwa Nduwarugira Christophe iyo ni changement yabaye surprise Lucho ego hama ku rundi ruhande hariho Mudera Kibari niwe naho twari twavuze Mudera Kibari oya ahubwo Klaus ni ukuri voilà Klaus ni ukuri wona twari twiriyumva tukabona ko ari kibazo tukabona nubundi nta wundi ari bugije hari donc defense gushika mu twari twabitoye byose hama hagati mu kibuga hariho Ndashimiye Yusuf Nyanga nawe urumva woni we ni ntayigayizwa hariho Abedi Bigirimana hamwe na Parfait Bizoza uyo nawe ni mushasha na Parfait Bizoza hanyuma muri imbere hari Mukono Edinho kurande nawe twari twamuvuze hariho uwitwa uriya mukinyi wo muri Aruvere Liongora Jordi yari yatanguye hamwe na Bonfils Karebe bimenye Imana ku nimero 9 niyo liste rero yatangwa muri systeme ya gute ya 3-3 3 hanyuma muri Cote d'Ivoire yariyo Youssouf Fofana nk'umunyegori Singo Gamine Agbadou abo barabakenye 3 binyuma muri systeme ya 3-4-2-1 hagati yariyo Kamara Kessié Aholu hamwe na Doué Kraso Gesand ari nawe yadutsinze igitsinda na Sebastien Haller aba nibo bakenye batangwe ku ruhande rwa Cote d'Ivoire ku munota Alonso wa 16 igitsindo kimwe rudende c'urukino kiba kirinjiye igitsindo cabonetse novuga kuri iyo kazi bari ko barakreya ndavuga Cote d'Ivoire yubatse neza kuko namapasa atari menshi muga yaciye mu bice byose by'urukino kuva muri defense umupira waciye ku ruhande novuga atanguye uzana na ku ruhande rw'ibubamfu ariko igitsindo bagitsindiye ku ruhande donc muri mukorambone pasi ya nyuma yagiye kuva ku ruhande rw'iburyo centre ariko ubona ko hari abakinyi b'inyuma b'intamba mu bugamba bata nico nagomba tuzeko
nta kosa ryabaye kuri kijya gitsindo yarabaye kuri kijya gitsindo ubyagiriza nde urabona yuko habayeho gucegwa kuwitwa Fere voilà exactement urabona engagement ukuntu yatatse umupira ubona ko yari gukora iyo ukora ko gato yaba destabilize umupira muga engagement ubona ko ari cyatakoze kabisa kuba washitse ku mupira ntushikeko byaciye bituma witwa Haller aho controller neza uhereza mugenzi we biba birarangiye jewe mbona yuko ariko sari dasanzwe ry'umukinyi nka Fere experience afise imyaka kinye ubu bona Alonso ko ari umukinyi atari akwiye kuba adupenaliza ku gitsindo kimeze kuri football ni jedere ni namakosa nyene ategeza kuba kugira ngo defeat iboneke canke victoire iboneke rero ku rukino rwo ku munsi wa gatanu apare novuga y'iryo kosa apare y'iryo kosa nico gitsindo ni byatumye novuga wanashima haboneka nico gitsindo byukuri amakosa nabonye yabaye makeyi amakosa ku ntamba mu rugamba yabaye make ariko kandi gestion y'urukino iba nziza ubona ko ari intamba zihereye ngaho tkuvuga ko ibisigaye byose nkuko ariko bavuga ngo amakosa yari make ubona ko bisigaye byose Alonso byari byiza kuri kote y'intamba byari byiza gusa ndaduta cyane umirageje kuraba kuri performance yari buri mukinyi ndaduta cyane rwose kuri performance y'abakinyi bamwe nka Marco Weymans hari uburyo uravye Yves Marco Weymans wabonye ngaha kuri Stade Intwari turarondera qualification ya 2019 ukaraba Marco Weymans w'imbere novuga yuko adatangura kuboneka cyane rwose mu ntamba mu rugamba uko tumubonye no munsi vy'ukuri nako kurukino ko ku munsi wa gatanu vy'ukuri urabona yuko hari akantu kagabanutse uno munsi si wa Marco Weymans agira ya mamonte uno munsi si Marco Weymans tubona kina wa mupira donc urabona yuko sinzi ko ari kubera yuko niryo zina rya Cote d'Ivoire nyene rishobora kuza rikaperturba umukinyi ariko urabona yuko hageze yaho buri mupira wose aronka arukudegaje ubwo Alonso suko yoba yaramaze n'igihe kinini adakinana na bagenzi we ataje muri equipe nationale nico twumbre twociyumvirako kuko birasaba yuko nubundi ugaruka kuri muri wa mwuka yako wizyo ugaruka no kuri ca cizere no kuvuga warusanganywe rero nico onye twokigarukako ariko vy'ukuri nimba ari uko onye ndabira no mupira no mukinyi twovuga ko nawe ari mushasha yakinye umupira mwiza cyane gose witwa Parfait Bizoza nomwe mu bakinyi ariko arahayagizwa ku mukuru rwo ku munsi wa gatanu na benshi ego witwa Parfait Bizoza yambaye nimero 18 mugica murusha Parfait wenda zisigambe yoba ari ryambe yakenye n'iminota myinshi muga yaramaze kuba selection yaramaze ku burya si ntuze ya Muro si Etienne yamuhamagaye bwange nico kimwe n'aba bani yo kuri Klaus aba bara Davis Imana aba banyegori n'abandi ariko vy'ukuri twovuga nko ku mukinyi Rucho nawe byukuri tutogaya performance yiwe icambere nakunze Alonso hari ikintu cazanywe n'abakoce baba Espanyol aba ba Pep Guardiola ba Arteta baragikurikiza aba ba Enzo Maresca benshi cuko muri defense hakina abantu babiri badakinisha amaguru amwe ariko nakumwe bahagarara umwe akokipa uruhande ruherereye ku kuguru akoresha neza uwundi agakoresha ukuguru agaherera ku ruhande akoresha ko neza ukuguru Pep Guardiola yabitagoranye no witwa Laporte akinana na Vincent Kompany bake hari aza kuzana ba Diaz ubugira kabiri tubonye partnership y'uwitwa William Saliba no witwa Magalhaes nuko bakina ugiye kwa Luis Enrique usanga yaramaze kuvyenstara hagati ya Marquinhos nuriya muhungu kimwe Pacho bembe bavuga Pacho waja kuraba ino hose kwa ba Enzo Maresca muri Chelsea haba hariho uriya Tozin nyimba bamwita Tozin sinzo kuntu worisoma na mugenzi we akinisha uko kuguru uje muri FC Barcelona usanga ari ku Barca urumva
rimwe na rimwe Martinez canke na Rick Garcia ego urumva ahantu henshi iyo systeme bariko barayikoresha yuko abakinyi bakora bakira ariko twarabonye ndico bifasha Alonso burya iyo wata ku mukinyi aca umwataka azanana muri kote y'ukuguru ukoresha neza birafasha cyane mu defenseur nabonye umugabo yitwa Sangwa Patrick arico gishasha yatuzaniye nivyo Lucho turacafise ibibazo viki Alonso vy'abakinyi bo muri defense kuko Lucho sumu numero sumukinyi wo muri Axe de nature sumukinyi de formation baramuhengetse nkuko twari twiteze ko baza guhenge kandi Nyange kuko Nyanga kinyari yarahashoboye mugasa umwanya wiwe de preference ariko Lucho kuza gukinishwa muri uriya mwanya hanyuma Fera gacafata uruhande rw'iburyo ubona ko ariho byahereye mu kugira defense uretse kiriya gitsindo urabona rero kimwe nariko ndakubwira nkujya mupira uravye yo wazananye iyo wataka Lucho vyari bigoye ko atawushikira ariko ushikira urumva uvuye iburyo watatswe na Fere n'umudroitier yataka umupira uvuye muri gauche awatakisha droite bica bimugora kuko yaba kwatakishije ukuguru kw'ibubamfu kuri rapide paraporo y'iyo mupira uvuye vyari kumworohera ari naho ubona ko hahereye iyo erere mugaye ibintu byihuta harabwo sanga nyene iyo positionnement yapangurutse gatoya ugasanga ico kintu ntikibaye muri Real Madrid bo ni bamwe babiri ndakubwiye niyo mpamvu iyo nk'uwitwa Alaba abakumwije iyo mvune ntigide ntagire imvune twabonye bakunda kumwasosiya na Rudiga canke na Militao imbere yuko Raul Asensio gatangura kuza iyo yabakumdiye ntavunike ujya ni wabarishwa nimero 1 ni muri ubwo buryo nyene bwo gukinana ariko ndakubwiye rero Lucio na Fere d'une manière générale bagize match nziza par rapport ya equipe bariko barakinana cyane nahoga ya partnership yabo ahubwo ikintu umuntu garuka ko akibaza Alonso n'ikintu kivuga ngo kumwe asanzwe ari no mu mediateur ubwo nitwari dukwiye kuba dufise umukinyi Donatira kinahajya umugoshe tukabona iyo partnership ivutse mugabo by'ukuri ivutse hagati y'abakinyi ariyo isanzwe ari imyanya ya nibaza yuko ico cyo twavantage cyane ikigira kabiri kikirimwe akabaza nuko twama twabigarutse ko Alonso uwitwa Lucho bamuhengetse imyaka myinshi ujya rimwe na rimwe turamwidogera ngo yadutsindishije aha ukabona buri mwaka mugani nubundi niwe dukeneye ni kubera iki Alonso ibaza ubukene bw'abakinyi dufise Lucho umuhengetse hahize imyaka 10 ariko nta n'umuntu arazi ngo abe mwiza yigarurire kijya kibanza umuhenge kamwe muri bashasha ni bya bindi nyene navuga ibi turabona novuga mu maza abakinyi benshi ariko ugasanga kubagirira icizere ni kintu novuga kiri hagufi cyane gose abagoshe tumaze kuronka muri equipe nationale bakaza bakiexprima nibwo baba bakiri bato no witwa Musore Prince uriya n'umugoshe uyo wewe tugombe tumwiyoze kuko yaje nka rimwe kabiri aracari muto sivyo hama hariho oya digidigi no kuri kabiri reka tugombe twivafate ko ari Marcos Waimes yabigerageje mu myaka myinshi ariko nawe harageze igiharagenda none paraporo y'ukuntu yagiye n'ukuntu agarutse wabonye nyene performance ko ari we yoba ari mu mayerema yari hasi ibyo byose rero urumva ntihandi tugaruka turakwiye no vuga kubakira ku kintu kirama raba inyuma y'uwitwa Valeri Nambanza Hussein bamwita chicken mbwira defense iraza ngo igire partnership kuva iyo aho turiko tuvuga nka Kenza Venta ziheze zinyuma kuko abo nabo muri za 2010 Alonso siko nivyo mbwira defense iraza ibe sude tuvuga tuti ni partnership a chaque fois turayimura kazi kara
haraje hazumwe ni fere ariko harabuze uwundi amwasosiya iyo myaka yose kandi gushika no munsi iyo image nayo tubona kandi ubwo tuvuga uko nuyu ari mu kugenda aho habereye ikibazo kuko fere imyaka ntirikira murekurira nitumubone sinzi ko tuzatumufise mu myaka 5 iri imbere ni bimwe nyevyo kuzoba tuvuga tuti turiko dukinisha umuntu n'ubundi kubera ko ataho n'ubundi dufise urumva Alonso aho ikibazo kiri burya biba vyiza uvuga uti haragiye Umtiti haragiye Varane mugabo uwitwa Konate uwitwa Upamecano uwitwa Saliba turabona bariko bakurira muki bariko bakurira muri ca gitutu ca bariko bakurira mu myanya yabo muri ico gitutu nyene abandi barimwo nkuna musi deje no musi Espagne irafise ishusho y'abakinyi izokoresha mu myaka 10 igiye kuza muri partnership yo muri defense Raul Asensio kandi bafise kitwa ku Barca ko muri ntuzi ubwo rero turavuze ko banorma bose ari abana bari ngaho ni kibazo Alonso ni kibazo gikomeye haraja bitwa ba David Shukuru bakinyigiye gito kwara kugerageza nyene biranka baragiye nubo ntituzi irengero ryabo uyu muhungu yitwa Isande Isakizimana Vidic yaraje nawe mugabo wabonye ntiyigeze ashinga imizi nawe no muri niveau ya club ntabwo yigeze atera imbere ku buryo tuvuga tuti partnership tuzokwama tumukeneye buri gihe abangandomar umwanya mutoyi bangandomar baraje umwanya muto baragiye donc Alonso turakeneye abakinyi babiri baza ku murindi uteye imbere yetu banatugarantisa ko tuzoba tubafise mu myaka myinshi nk'imyaka tumaze igihe dufise fere wenyene cyane iki nikindi kibazo muri defense hariyo security tudafise kandi muri equipe nationale sinibaza yuko ikibazo mwene ico cyagakwiye kuba kigaragaza muri equipe nationale ni kibazo igihugu kirimwe abantu imiliyoni 10 na zingahe naho gasanga turabuze umukinyi muri 11 twategezwa kuba dufise aho rero ni hehe ni muri defense burya kuri kabiri turakonfirma ko aza yarabonetse kuri kabiri yo ko wewe no ko wa gatanu wapanze ukabura uwo ashira kuri kabiri Nuno Klaus nawe nyene bamushize kuri kabiri ariko byukuri hafise selection zingahe canke we wagarutse haheze igihe kingana gute kuko uyu nawe numwe aza ariko atagarantararo reka renda kubwira ikindi kibazo rero Alonso iyindi ngaruka mbitegwa nico twayiko turavuga iyo uri fere muri national ukabuzi kumaze imyaka 10 ari wewe ngendegwa ko muri defense ukabuzi yuko uja muri club uba muri meforme utaja muri meforme nubundi selection kurikira bazogukenera ico ni kindi kibazo muri selection muri equipe nationale ya Alonso hama hakeneye ko umukinyi umutitirera fisunda muri nyuma ari karamupusa urikora byumva uno munsi Brazil ifise umukinyi mwiza ku ruhande rw'iburyo yitwa uwo muri Real Madrid wo muri Barcelona dufate ko Rodrigo basangiye umwanya na Rafinha muri equipe nationale urumva ikintu ngaho urumva iyo ntambara aho rero ibi ni byavuba ko mu minsi heze hariho novuga nkaba bakinyi nkaba kuri attaque wararondera hagati ya Richardson n'uwitwa oya Gabriel Jesus Richardson we ntiyigeze yiyempoza raba imyaka Liverpool yabaye nziza igwana na City igwana na City ku bikombe byo mu Bwongereza ubona ko back to back ari ukubama bariko bariruka Brazil yari bafitiye abataka babiri muri iyo migwi ibiri Gabriel Jesus hamwe na Bobby Firmino equipe nationale Alonso ibahuko itegezwa kuba ivuguti hari umukenye agiye muri club avuga ati umwanya wo muri nationale ngiye kurondera muri club kuko na mugenzanje ari muri club bazomurabira hariya niyo ntaba narabaye mwiza muri club bazoza bafata uwo wundi je bandeke cyane ako no munsi Marcos Waimens reka gire performance mbi none imyaka yose amaze atitaba igihe cyose yashwanye na Etienne ntiyabonye ko ico kibazo cyavuze bamusubirije gute
ariko ajibura yatega ubwoba na Musore Prince urumva ikibazo kiri Alonso hariyo effort utagira iyo uzi yuko muri nationale uri ntayigayizwe uri pangua nuko bimeze hajya Jonathan ubona ko yatangwe kuregeza Jonathan ntuzi ko ariwo mutitire twatanguranye nawe nubona ko yatangwe kuzana kantu ka kuguftina ariko aho bamwerekeye ko Onezima ashobora kuza mu igori cyangwa uriya mukinyo uriya mwana muto gushikaho tuja iburaya tugatora uwundi uno munsi nubona ko yasubiye kubereka icabarusha harakantu tubuze Bonfils Caleb aragwara umwaka wose akagaruka umuhata akatwara mubuze akagaruka recupera cya kibanza ciyo kandi akatwereka nubundi nawe ko atagishasha tuzane no munsi turabura mu nimero 10 kubera twagize ikibazo ca Saidone bazonkiza mukama wanje Saido wewe ugo nurundi gwe iyi ni imyaka Saido ya bamubaninze imyaka ingahe bamubaninze imyaka 5 imyaka 4 namba atari ingahe kwari tuza abahungu bakiri bato twayicizere ngo bashobora gukura bashasire abitwa bashase ariko baratweretse ko tagwego narutoya gwiwe bafise bushikana hagaruka va mu bijano rimwe na rimwe rero rimwe na rimwe Alonso turakwiye gusubira inyuma tukavuga tuti ko hari igihe twaba dufise generation ikaduha nimero 2 mwiza mu karere ngira ngo naho dushobora kugira yitwa Makenze tukaba dufise partnership y'uwitwa Harimbaza babambe ntuzenya Valerina hayo nambanza kandi niyo bataba bakinibura bakina ngaha baba ari beza ku rwego rw'abagiye kuri 2 kuri 3 twaba twafise aba baharimbaza umutima basanilome bahagwanira hagati mu kibuga tukaba dufise uriya Tambwe Floribert imbere ye tukaba dufise umuhisi Papifati tukagira Saidone bazonke tuzi yuko pangu ategezwa kugaruka uko nyene imyaka 4 5 6 none mu myaka mite tukabona haje Tambwe Floribert agarutse haje kwinjira umuntu nkande nka Piero amwinjirira ko kandi azibira ashika zibira ico gihenge ibaza imyaka ya Minselemani yabaye titulaire ariko kubereka tutimva none abo bakinyi twabakuye he ico gihe twabaforma gute Fuadi ndayisenga bajya bo nabo baza twabakoresha cyane muri za Sekafa mugiye uvuga uti le pro kenshi twakoresha abo ahubwo yinyibutsa nuriya umwe dukiniya Champions League Fisto Abdurazak Fisto nawe nyene yamaze gihe kinini kuruhande rundi hari ikibazo Alonso cyo kwibaza ngo uburyo duforma abakinyi uburyo systeme yacu y'ugukuza abakinyi kuramura ubwo ntirikigenda nabi kuburyo imyaka 4 5 y'inyuma dusanga equipe nationale byo kuri tudashobora kuronka 11 batanga icizere umwe wese ashobora kuza kiganzira umwanya wiwe muri nationale nk'imyaka 4 vye kweri hari ikibazo c'uburyo turiko turaforma mwa abakinyi kandi bihera au départ ngaha hasi nubundi mugagenda ariko nsozere kuri iki kintu ndabira nabo bantu twakubwiye ico gihe taye zabo baba bafise ubwo turacazifise ibaze haraza umuntu nka kariya kabukuru keita ukabona byukuri ko katozekana nanuze na halere kuravye nubundi cambo cawe abana tayiza abakinyi winjira muri nationale y'iki yahera abakinyi bari bafise bavye ba Valerina hayo uyo mbaza twakubwira ba Makenze ukaraba aba umuhisi Harimbaza umutima ukaraba unye Selemani Yamin Selemani tayiwe ariko hahindutse iki kugira ngo ibyo byose tubibure ico ni kibazo kandi ico ni kibazo c'ubuhinga Alonso ico ni kibazo kibazwa abahinga bajejwe gutunganya equipe nationale turaza tukagira match nziza contre Côte d'Ivoire nubwo twatsinzwe ariko je kintu nibaza daba uburyo kugira ngo turonke iriya generation yamaze imyaka myinshi muri equipe nationale twiyumvira ati iriya promotion yajiva hehe iriya promotion ndakwibutse
iriya promotion yaje iva mu ba U17 bagenda bakurira hamwe bakina ama competition atandukanye bitwara neza gushika mu U20 gushika rero bahurire no muri equipe nationale uko niko ama equipe nationale yubakwa Yves iriya selection y'umumenyereza uyu mumenyereza kinye finale zibiri mu Bwongereza akazitakaza Southgate iriya liste yiwe bari yabakinyi biwe yabakuye hariya mu U17 agenda bakuza gushika naho bakura avuga ati reka wewe tugukonfie no equipe yijere vyukuri gushika muri finale ya Euro zibiri ni vyabaye par hasard vyarubatswe none kubera iki twebwe natwe tutogendera kuri iyo politique kubera iki twatakaje iyo politique uno munsi dufise equipe nationale y'abakiri bato bavuye gukina aho onye muri Tanzania byukuri twabonye ijya equipe ni nziza nikimenya yashitse kure hashoboka iri equipe y'abakinyi bato uyu mukinya unye agiye gukina muri Maroc avuye muri Rukinzi yabaye mu maire bitere ejo bundi mwaka Destin nabandi bakinyi batandukanye ngaha iriya selection kubera ikitokurikiranwa ariko reka ndakwereka ikindi kintu buriya kwisi le club ziragira uruhara mu kugaburira equipe nationale uko kuntu kuko message ngozi ibi ya mbere igaca sezikurikira ukabona yabigukoroka buma muri kaze gitwaye igikombe gukurikira ikabi y'umunani iya ugasanga mu mwaka Vitalo yuno mwaka iratwaye igikombe cisubira inyuma bitandukanye naho hambere ya Alonso kuko kera wasanga Osome ari Interstar nande na Vitalo bamwe bose twavuga uza gusanga bose baba bavuye he muri iyo migwi bamwe ari naho bakiyikinira kubera iri yasome uwitwa Papi Fati yavuye mu cyicaro cya gatatu asimbera muri Interstar ari nyota kubera ikashikiye muri equipe stable ifise ivyiharanira vya buri munsi buri sezo nukuvuga nuko mukora muri Interstar umutwara hano agaragara afise garantie iterambere giwe ari umuntu yigeze kumbwira ati kuba ino migwi ibiri Vitalo na Interstar yarasubiye inyuma byarakoze kumuguserukira cyane mu rugamba cyane ati rero ku nyungu zacu ku nyungu z'umupira w'amaguru nimba dushaka kugaruka no vuga ku gwego twahozeko dufise guharanira iterambere y'imigwi ibiri Vitalo na Interstar ivyo biragoye gutaho bishasha Alonso niyo vyo hovuka bishasha koko ubu imigwi ikomeye ni myinshi mugabo ntitubonaho equipe ibi ya mbere no munsi ejikabi y'umunani nta ligi nimwe ishobora kudufasha uburyo ico conye ntikidufasha kuba tutagira identite Alonso ntayiganwa na rimwe ritagira abantu baza bakavuga bakadomu rutoki bati imigwi ikomeye ni yameza kugwanira igikombe ati no migwi none haheze nko mu myaka 10 nta equipe ifise ibikombe bitatu byo bintu nibibaho ama equipe nationale iyava ku isi yose gombuje kubiraba hari club zibanza gukomera kugira ngo equipe nationale ikomere nayo muri uwo mwaka Raba Espagne ibintu iri kirakora uraraba ugasanga araho bihuriye nibihe Barcelona igezemwo cyane nabiri kirabaramurira niba Lamine Yamal ba Pedri bande niyele mazina ugaca wongeramwe abo bantuze ba Nico nabo bavuye muri Real Madrid ikiba equipe yuzuye uri kuranyumva Alonso ndabira ubwongereza uko buba buhagaze kose hari elema ubona ziva muri ajya maklebe yabo raba gushika Lewis Kelly yinjira uno munsi agashika yitwara neza nta biva yafizo bihuriye n'ikibanza Arsenal mazemwe imyaka 3 ine ni ya kabiri muri ligi ya mbere mu bwongereza kubibaza ya Declan Rice ikabaza Bukayo Saka waramaze gushinga imizi noneho bikagira uku ejo bundi uzobona na Kaitani Waneri kinjira nuko equipe yinjira kuko baza bahasanga ba John Stones bo muri City baza bahasanga ba Phil Foden baza bahasanga ba Cole Palmer bo muri za Chelsea nuko ni identite ifatiye kuri burya nka Chris Wood ejo bundi ntituzotangwa tumubona gwane umwanya
ntibihuye no musaruro wa Nottingham haraho bisaba ko bihoraho ukagenda uroba rero iyi nationale yacu Alonso nibyo nako ndakubwira twakenye match nziza contre Côte d'Ivoire ariko vyukuri ejo bundi bipangurutse urabona aho bihindukirira bari abagiziri ya match bafise chance yo gukina match kurikira yande ya Seychelles kubera ko la meilleure équipe ari équipe kiganye ariko tugize na malchance tugahura n'iyindi equipe ziri ya performance zabo tukazibura umumenyeza ari oblige y'ikuronda izindi solution yo gupangura igikosi harabatazogaruka harabazogaruka batagifise ya myanya tuce twama muri vya bindi bihindagurika rero championa yama ifise ishusho ihura na equipe nationale bimubona kuri classement ya Primus League equipe imwe igenda iyindi kaza iyindi kagenda iyindi kaza kubera ko na effective zabo zamazindagurika nk'ibice 60 kwijana buri mwaka na equipe nationale cihora muri ivyo nyine cihora muri ivyo ice yama muri ivyo nyene vyo guhindagura abakinyi liste ya kinyo no musi sizokina na Senegal sizokina na Malawi siya ya kinye na Namibia numumenyereza gacagenda ugasanga ni ibintu birimwo vyamamwe akajagari hari kibazo rero caho dukura abakinyi kandi ahambere itunga rya mbere dufise ryaho dukura abakinyi ni championa yacu champion tutaragira identité Alonso yaho uvuga uti turafise imigwi ibiri panga urankajya ntuze yari mu nzira nziza cyane Flambeau du Centre no kubona nayo umengo yatangwe kubivamo umva hajya yaba tuvuga tuti turafise Vitalo Flambeau peut-être na Bumamuru canke na Aigle Noir dufise nka sezo zita 10 imbere yacu ibikombe babigabuye arabo ibikombe babigabuye arabo hariyo stability uvuga ica yoroha na bamwe baza kurondera abakinyi ngayo iwacu baraborohera kuko no munsi baza kurondera umukinyi bagasanga mwiza ngo ari muri Boma muri yo Boma niyo bigeze bumva mateka ntayo nabo baba barakurikiranye championnat y'u Burundi gute kuko ni shasha ni yavuba haraje ariko kera twabakura muri Vitalo bimeze gutubu no musi kica kibikibazo no musi umukinyi mwiza ugasanga avuye muri Ngozi City cyambo cyawe kuko nivyo twebwe championnat yacu ntabwo novuga ariyo ivamwe abakinyi benshi mu ntamba mu Rwanda ko twe system yacu abakinyi n'aba pro benshi ariko baba pro bavuye ari no championnat yabaramuye cyambo cyawe iyo amaze kubarera ko kajagari uko kuramura rero iyo kumaze kubamwo novuga agahaze niko no bivuga kuko Ive muri no misi turiko turamurira abakinyi benshi cyane gose mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ariko curaba urumva abanyarwanda tuvuga n'ururimi rumwe niki barashobora gukurikirana buri munsi bakavuga ati urumva no munsi mu Rwanda nk'abantu b'abanyamakuru ntibashobora kuyobegwa ekipe yabaye yambere ntibashobora kuyobega umukinyi mwiza biroroshe basi ko bo baza gutura ariko nikibazo gohera muri Tanzania kuja muri Kenya muri Uganda iyo haza ayo mazina mashasha buri gihe tuja kure cyane gose niturenga ngaho mu Rwanda muri kino gihe rero birasaba yuko habaho stability cyambu cyawe yimigwi yamiza ikitwara neza buri munsi muri competition yo ngaha muri Primus League cyo rero ni kintu kigize ubundi match ya ntuze yari nziza cyane ku namba mono ni match yo kwitsindira no yo kwishimira kuko muri match ya Alonso samanota 3 gusa ahubwo iyo wabonye nikije imbere iyo hari ibintu uraba ibintu biri positive akaba ari vyugenderako vraiment ibiri positive twarabibonye bawo birahari surtout novuga nko kuri bano bakinyi parfait bizoza iramba nimero 20 uravye hagati bariko bafashana na Nyange cyo kimwe na Abed ivyo kuri warabona yuko ari imwe muri miliye twokwishimira uwitwa Mukono nawe ariko arakonvenka muri izi match zose novuga amaze gukina mu giserukira gihugu urabona yuko nawe nyene hariho icizere ariko aratanga hama kugaruka cyane kuri ekipera uwitwa Bonfils Caleb
numwe mu bakinyi agenda gufasha imbere ariko kandi atibagiye n'inyuma uravye uruhara rw'iyo vy'ukuri muri jeu défensif ni ntangere iyo rero usubiye kandi kumuronka byo kubera vyiza umuronse novuga mu kiringo kirekire kandi hama ukacuzana nuno Jordi Riongona ariko aramenyera ahubwo abantu baribaza impamvu witwa uno Jean-Claude Girumugisha Musauza atarahabwa ico cizere cyo kubaregiriye muri 11 muri 11 kandi vy'ukura amaze kugira namaze utanga novuga icizere amaze kugaragaza novuga yuko afise novuga byinshi cyane gose yofasha ariko ivyo byose ni nakazi kumumenyereza byo ntabyo twokwinjiramo gihe ciwe ni hagera yuko abona yuko yozaramo aramukoresha muri 11 biwe hazogera ariko by'ukuri ni equipe nationale by'ukuri dufatiye kuri no match twovuga yuko bariko barubaka identité urayibona umumenyereza urabona ko umwuka urabona ko abakinyi bafise ubushake bwo kumukorera urabona ko bitabira tuvuge ko ari motivation ku match dufise ku munsi wejo tuzogaruka mu buryo nyene bwimbitse na cyane gusa ico noshima nuko yo koresha umwanya munini ya cyane gose bano bakinyi yari yatanguje cyane ni navyo nitetse donc equipe ari naho rero Etienne aho di naho Etienne yagiye kwihendera Etienne yashwa kugira match imwe equipe yitwaye neza yikurikira kabasambura gaca basambura byo bavyiza equipe ibayeho donc ugenda urubakira kuvyo wagiye urabona nk'ubu unye bwo baruruhombo nk'ubu dufate nka parfait bizoza tutasuye kumubona muri 11 ku munsi we cyangwa no ni yukuri Klaus ku ruhande rw'iburyo twe tugira imana ko federation na leta y'u Burundi vyarakoze ikintu gikomeye cyane twari twarabuze cyo kuba mu matreve yose niyo tuba tudafise ama competition officiel baturonsa match ya mikale ziriya na match ya mikale nizo zo gupimiramwe abakinyi n'ubundi ntucu ufata match ya Seychelles upangure ngo uri kurapa oya ivyo bintu ni banzu gumanaba abandi uzoba découvrir bukebuke nibaza rero ko cari ikintu ciza cyane ku ntamba mu rugamba tuyaze bitari bike mu kiringo c'iminota 40 yose tushoboye kuganira ku ntamba Alonzo reka tugende ko yande makuru kakantu wadutegurira nanje campava nzana ko nabateguriye mube hafa abantu batari kwadukurikira no munsi ya Alonzo je ndazi ko bahomvye bo tugende ku yandi makuru ni novuga yatandukanye jewe hano mfise urutonde rw'abakinyi abakinyi vy'ukuri bitangaje Yves n'abakinyi bo muri no generation donc biki kiringo nyene cavuba bari abo dushobora kumenya twese abo dushobora kumenya ariko vy'ukuri wagenda ukaraba ukabona yuko hari ishusho igaragara bafitaniye n'abakinyi na bamwe mu bakinyi bakera wanashimye mugasanga rimwe na rimwe naho bahuriye mu bihugu aho novuga bava mu bihugu ni bava hamwe urumva nta bucuti basangiye ugasanga umwe n'umufaransa uyundi n'umunyabrazil nk'akarero turashobora kubona nka Mbappe ariko gato imbere yuko bitangura ni avantage ko bari kuri Buja TV nivyo ni kuri canal kuri chaîne ya 398 nakunze ko ari abantu Alonzo batangwe no gutunga kanale kuko kanale hari impamvu nyinshi cyane zo kuyitunga ariko nakunze ko ari abantu bayikunze bakatangwa no kuyitunga kubera ko Buja TV yagiye ico naco kikugaragariza ko dufise abantu bamaze kuba inshuti zacu z'umutima ariko no kuri YouTube channel ni kuri Buja Media urandika ko kajya subscribe ugacutura aba rero ikibiriraho kino kiganiro rero bino tugiyemwo harawe biba ngombwa kubona nayo mashusho aradufasha cyane gose mugenzi wacu rero afsa nadufasha dushirimo ishusho ya mbere tugiye gusobanura uwitwa Mbappe